twanzika amakuru yacu hariya kwa Perezida Florentino Perez ariko muri Madrid muri numisi ko hari inkuru nyinshi oya amakuru yarahari biva kuki amakuru arahari kwa Real Madrid hari de problème kabisa oya inkuru zirahari kabisa arabara bakavuga ati mwaragwanye ndahora ibintu byose mwana vyikoreye je ndahora abo bitwa bakiriane Mbappe baravuze ndahora abitwa barudiga baragwanye ndahora kapitene wanje mwamukubise ikintu haja mu bitaro ndahora ati rero no musi saa 12 z'umugoroba munyitege abanditsi n'abanyamakuru tugomba kugira ico tuyaza mwaka kanya ari mukatabesha mwaka kanya ari mukatabesha kabisa arimo abitwa mu karora benshi mu karora benshi ça veut dire ahantu muri kurabwa n'abantu benshi hahandi bagushabura nakaka gukubita ikibazo nakaka gukubita ikindi n'ubundi akakongera ikindi kabisa ukavuga uti hano hantu ndaharokogwa na rugira vyose cyane kabisa niwe yababwiye ati isaa 12 mu beta yarabanditse n'abanyamakuru ari live muri kano kanya kuvugaza mu kamenyeza equipe yitwa Real Madrid tinde gusa kumenya ivyo ari karaganira ko ariko mbere yaho yari yakoze inama ikomeye cyane ariko bro tuzosanga umugabo witwa uyu mugabo wacu muri ndetse muri equipe nationale sanga umumenyereza w'Igatego uyu yaciye muri equipe nationale uyaciye muri nationale yacu hane namba mu Rwanda Etienne uziko muri Tanzania ngo bujye ngo yazimaze TRA basuye TRA bujye ngo bari muri Big Four bro yayisanze mu bibanza bitanu vyambe yayisanze mu bibanza bitatu vya nyuma ubaruka ngo yasize equipe yatsinze ubuheruka isinze Simba yatsinze Azam ubaruka yatsinze Azam bine ubu naho mu kanya gato ayejeje kunganya na equipe iraho yo mu gihugu cya Tanzania ayi mugabo uzosanga mumenyereza komeza Etienne mwiza rumwe mamenyereza navuga ngo tactiquement ashobora kwiga mu adversaire Baido yakaramu metriza cyo baseko mono no munsi bigomba kwigenza ishaka ko tudakora iganiro gere bigomba ko ayejeje kunganya na equipe yitwa GKT Tanzania FC ayejeje kunganya na equipe yitwa GKT Tanzania FC ariko ni sawa ase nabo ntibari mu mpera ziga kandi bariko bagwana bose kuja mu bibanza bine vya mbere banganije igitsino kimwe ku kindi nuko objectif ere guyiha nyuma yo gushika kuri nyuma yo kwinjira avuga ati tugomba komentera ni dukoroke n'ibindi ariko yisanze gwana Big Four ikunda bari mu kibazo cya 638 mu 2023 bamaze gukina ariko biki ko yasanze equipe mu mwanya w'16 batari 10 zaza mu yarikusaregenyeza polisi yatwaye ikombe bwa mbere mu mateka muri Kenya ngabara komeye nanyene kandi wibuke ko yayifashe igeze habi yari mu bibazo yari kirakoroka oya mu myemerere yiwanje mu myemerere yiwanje ndemeza yuko Etienne ari umumenyereza w'igitangaza ngivyo rero reka dutangura amakuru yacu ati mugabo wazana mu ngubitse kafise karata zibiri afisa 3 yindi abuze zibiri kugira ngo ashobora kwiza ongera ko yindi nizine oya ni 3 mu mategeko twari ntabwo turi Manzano na Hernandez yanozana ziri ya karata engeye kuziza jende muri tasi zitatu fisikara zitatu ukora ikoso no munsi uragiye indimwe ashobora kurya zitatu ashobora kurya zitatu jende muri tasi nivyo kwa Real Madrid haravuga uruntu rw'ibintu bitameze neza bigaragara ko ari n'ibibazo bikomeye cyane ushobora kuhataka equipe yitwa Real Madrid uyu munsi mu masaha ya saa 10 Perezida Florentino Perez yakoranye inama na conseil d'administration umuyobozi equipe yitwa Real Madrid bakorana inama kubijanye n'ibimaze iminsi biriko birabera muri equipe yitwa Real Madrid ariko kano kanya naho tuvugana ari mu kiganiro n'abamenyesha makuru ariko hari vyateye ubwoba abantu bimwe mu vyateye ubwoba abantu ngo nukuba hari ibinyamakuru vyatangaje ko uyu mugabo mu nama yakoranye na conseil d'administration cyangwa se umuyobozi w'equipe yitwa Real Madrid harimo ngo kubabwira yuko arushe je suis fatigué umuntu akibaza niki gituma perezida w'ikipe yitwa Real Madrid ibikombe 15 urarega 36
ekipe itinyitse ku isi nk'uko uri aho, ekipe atamukinnyi yifuza kuyijamo, ekipe atamyaka 5 nk'abandi imaze igikombe cya Ligue des Champions ifise, ekipe atamyaka 10 atararega ifise, ekipe iri ifise ibikombe imyaka 5 byiza bikandi bikomakomeye. Bigenda gute ngo uyu muntu agera havuga karushe mu gihe hari abandi bamaze imyaka nk'ibikona ibyo bikombe atavyo bazi mugabo papa biri taravuga ko barusha. Umuntu akibaza aruhijwe na zino ngorane peut-être ziko ziraba à la dernière minute na fin saison muri équipe ya Real Madrid abakinyi kugwana n'ibindi bigiye bitandukanye. Why president yavuze karusha? Ya na makuru yanze y'amakuru ABC kivuga ngo mbere yuko inama itangurana akora n'abasosiyose bagenziwe yabwiye ijambo ngo ndarusha. Bera benshi bari baniteze ko nyuma y'ino nama nkuko vyavuzwe kuko buriya ngo kino kiganiro kwandisira abamenyesha makuru na cyari giteganijwe. Bavuze ngo ni press conference mugabo mu buryo buri urgent. Donc mu buryo atamuntu yarabwiriza ko Madrid ugenda urabe ku mbuga zabo nabo. Twe twaratwicaye rero tuko turategura iganiro tubona itangazo rikoretse. Bera nimba ari imwe muri equipe zikunda kuofficializa ibintu by'amatangazo cyane ku mbuga yabo bizi umwanya ku mwanya. Ni Real Madrid of course ya cha. Tubona itangazo rikorotse dusanga itangazo rivuga ko Real Madrid igiye cy'isa 12 President Perez araza gutanga ikiganiro kwandizira abamenyesha makuru mu nyubako za equipe ya Madrid. Donc muri salle basanzwe bakoramo ikiganiro n'abamenyesha makuru ariko mu nyubako za equipe ya Madrid. Ibinyamakuru cyo bitangura kwandika byinshi ariko abavuga ibijanye no kudemisiona nyuma ya rino jambo bavuga ko yoba yabwiye abasosiyose babwira ko arushe. Je bavuze kuruha ndumva ko nta muntu n'umwe ari Madrid muri kino gihe atarushe ko n'abafana bararushe. Sinzi ko ari umufana wa Madrid batarushe kuko equipe ifise filosofi bamwe. Iyo filosofi bamwe no gutwara ibikombe, iyo filosofi bamwe rimwe na rimwe no kugira ivyo bihe vyiza ariko no munsi sinibaza ko genda umupira w'amaguru ari bwabone Madrid nimiburi buri bara desezo atana Copa del Rey twaye. Reka ugitware mu ijambo rimwe Madrid mbi muri buno buryo ntiyarebwiye ari batororera umupira. Byari bigoye. Uravyuka kuri Jose Mourinho bari dogofse equipe nziri ya Karanjoti yavuye atwaza igikombe cha 2014 cha Decima. Mugabo uribuka ko Jose Mourinho yaratwaye Copa del Rey mu myaka yamaze, yaratwaye champion mu myaka yamaze, menga rimwe Madrid mbi muri yaratwaye na Super Coupe d'Espagne. Rero bivuze ngo ubonye imyaka 2 turatanguye saison mu 8 kugeza mu kwa 5 mu mpera nta gikombe na kimutwaye mu byo utangura saison ugwanira Ligue des Champions, Copa del Rey, Championnat, Super Coupe d'Espagne, umwaka umwe imyaka 2. Donc amezi kwari ya saison amezi 9 mu mezi 9. Donc ça fait amezi 18 mu myaka 2 igizwe n'amezi 28. Madrid arabuza akantu gato kugira ngo birumane badatwaye igikombe. Mugabo namusugiye kuraba igihe Real Madrid rero gukora igikombe cyacu cyose urasanga amezi 28 yaraheze kandi ari ibikombe birenga 5 bakiniye mwayo mezi 28. Ibironi deception idasanzwe kuri equipe yarigeze ku rugero rwo gutunga umumenyereza wa mbere ku isi nka Carlo Ancelotti, kuri equipe yarigeze ku rugero rwo gutunga umukinyi ari capable gutwara Ballon d'Or muri 2020 ariko kandi na 2024 kisangura mufise n'ubwo yayibuze yitwa Vinicius Junior. Equipe yarigeze ku gwego rwo kumva ngo nta mukinyi numwe atifuza gukina equipe ya Real Madrid kubera ko ukeneye ibikombe niyo birondere. Ugaca wumva ko equipe igeze kuri urugero uba wumva ko ni alert. Nage nawe n'inyamakuru igiye bitandukanye byandika ngo ni crise iri total. None wowe uri Florentino Perez ivyo byose bikavugwa, abamenyereza nka Carlo baragiye, Alonso warazanye aragenda, Arbeloa yaje mgo bigaragara ko nubundi naco yakijije. Hariko aravugwa Jose Mourinho, hariko aravugwa ibyo bakinyi ko bari mwe na muda responsibility abamenyereza ba decide uko bavyumva n'ibindi giye bitandukanye tukumva ngo uri kure yagamana muri byo n'ibindi byinshi ukabona ngo buri wese biramuruhije. Mugabo kubera ko biruhije wese ashobora guhindukiza amazi akavuga ngo binduhije kubera umugabo witwa Perez rimwe na rimwe adashaka guha decision adashaka guha responsibility benezo abamenyereza cyane abamenyereza. Ivyo byose bimugaruka ko bigatuma nawe uno munsi yovuga ko agize gute, yovuga ko arushe. Peut-être aruhijwe no kubona Madrid atwara ibikombe, peut-être aruhijwe no kubona aremerwa ari binesha bakuru cyane bagiye batandukanye, araremerewe wanashima n'ibiriko biravugwa byo n'ibitari byo kuko urabe press conference atangura imbere y'abamenyesha makuru yavuze ijambo rikomeye cyane ati hari biyuwa byinshi amakuru menshi agira gute avugwa egari uko nawe ibivugwa hanze yabibiri byo n'ibitari byo nawe aragira gute arabimenya biramushikira uko kurare ni kobura kuko
buri wese arajwe ishinga na situation Real Madrid irimo yo kubura ibikombe, ariko kandi n'umubano bigaragara ko indani muri equipe ya Madrid buri wese umenga ari mu isoko yovuga ivyo yishakiye mugabo ninda zodezira. Nabo yino musi bibasiye umugabo aswize ajya Daniel Ceballos buriya ngo niwe muntu ngo bamaze gutangura kuvumbura ko ikintu cyose kibereye indani nk'ibanga wagitwara mu itangazamakuru. Ngo ashobora kuba afise abagenzi benshi hariya muri Espagne nandi yagiye atandukanye ababwira ati habaye ibi, ngo buriya ngo niriya ngwano ya Fede Nande nubwo Fede yaje kuba abiyora umugabo witwa Chouameni, ngo bishobora kuba byajanye hanze umugabo yitwa nde Daniel Ceballos. Ariko kandi bikavuga ku rundi ruhande ko buriya umushushu cyane wa Arbeloa yitwa Vini bashobora kumubwira n'ibyo abandi bavuze adahari. Nonge nk'ubu Vini na Mbappe canke Mbappe na Bellingham ariko barayaga, ariko Vini akavyumva bivugwa ko bishikira Alvaro Arbeloa biciye kuri Vini. Yumvire rero situation mu gihe tuzi ko equipe bari umuryango, equipe bari famille, mwatsinzwe mwese kuko peu importe kubura ibikombe. Mugabo uribuka Zinedine Zidane atunze Thibaut Courtois n'igihe yatunze Eden Hazard. Aturondere gatasi muciriyemo ariko aturondere umugabo witwa Clovis amafoto. Uyu mugabo witwa Perez ari mu kiganiro amenyesha amakuru ko yamaze gutanga gusoka n'ivyo yavuze mu kanya gato turavyatakana. Rero nariko ndaza ko kantu ngavuga ngo wibuke kuri Zinedine Zidane harageze igihe abantu bamubwira ati wayi uguma wizista ku mugabo witwa Eden Hazard kandi bigaragara ko byanze. Avuga ngo ndazi cyane ni nyuma y'umugabo yitwa Zinedine Zidane muravyibuka 2018-19 muri saison ya mbere y'umugabo witwa Thibaut Courtois yabaye saison catastrophique. Mugabo nyuma yaho Zidane amaze kugaruka hari igihe Madrid yatsindwa abantu bakataka Thibaut Courtois. Mugabo Zidane yabwiye ati attention on perd ensemble on gagne ensemble. Thibaut Courtois barinze bamwafronta bakamutsinda igitsindo, ntumbwire ngo niwe yabaye mubi kuko umupira warenganya bakinyi 10 ushikiraho wa 11 bimunaniye byananiye equipe yose. Ukumva ngo iyo message yari yoroshe gutanga mu gihe uzi ko bakinyi babaye desi ariko bavyumva kumwe. Ariko uno munsi na Thibaut Courtois yakora amakosa uvuye kuvyumva. None Chouameni amutaye kishavu Vini araza kudefanda Chouameni, umumenyereza araza kudefanda umugabo yitwa Thibaut Courtois ambwira ngo equipe yatakaje twese twatakaje. Iyo turiko turona Alvaro Arbeloa bashobora kubwira ati byose n'amakosa yanje twatsinzwe kumbura hari byo nabaye, ariko nawe ubwiye ubona ko ni kwikurayo gusumba kumva ngo equipe iracakorera hamwe no munsi abona ko iyo collective que ça soit kuri tapis vert yo produisa que ça soit no mu mubano nta lo collectif igihari. Nimba hagezaho umukinyi wumva ko yoja kubwira ko cyangwa bagenzanje bavuze ibi entre parenthèses ntuzi kandi 100% nibyo inyamakuru byandika. Nimba hagezaho ibinyamakuru byandika ngo Ceballos atwara amakuru ya equipe hanze ngo niwe yabwira abamenyesha amakuru. Nimba hagezaho buri kinyamakuru candika situation ya Real Madrid iri tandindana, ariko entre parenthèses amakuru y'ukuri yarabonetse kuko vyarangiye harabagwanye abo bagwanye equipe bacamande abantu baragaruka kuri critique z'ibihano equipe yatanze umenga ni biremere n'ibindi, ariko ni nyuma yaho urabona ko haracavuga ibindi bihano malgré ko baciye ibihano mu buryo buri financier. Rero iyi situation nta muntu itaruje, sinzi ko ari umufana wa Madrid yo batarusha. Nimba umufana arushe Perez areke kuruha gute? Ati ndarusha ariko Landry si kuruha gusa rero aciye aje mu itangazamakuru mu buryo bw'ikibirira kubera ko bavuze bati President Florentino Perez yahamagaje ikiganiro n'abamenyesha amakuru mu buryo bwihuta, ico twita urgence. Inama itari yaravuze mu yandi majambo ni inama kuko sinibaza ko ikiganiro cy'abamenyesha amakuru cha President Perez copangwa mu isaha. Mu yandi majambo turi à la fin ya saison wanashaka saison ya Madrid amaze kurangira kuko ni branche na kombe na kimwe bazotahukana La Liga Barcelona itwaye Copa del Rey yatahukanye na Sociedad, finale ya Ligue des Champions iriko equipe ya Arsenal na equipe yitwa Paris Saint-Germain. Mu yandi majambo saison equipe yitwa Madrid irangiye. Ariko ukukuranya ne Landry avuga ko afise nivyo ni president kandi agomba kwibazwa byose nkuko kwa Real Madrid yo equipe igira umusaruro mubi bigomba kwaza umumenyereza gusoma bandi bose. Ukukuru atuvuge ko ariko kuba kwatumye Perez aje mu itangazamakuru ubwo ivyari buze kuvugira mu itangazamakuru biraza guhesha icubahiro equipe yitwa Real Madrid nk'umuntu ashobora kofse peut-être les félicitations twabonye abafana bamukomera induru Santiago Bernabeu bakamubwira bati nawe mze turakwemera mugabo hagezaho nawe dutenguha ivyo uri kurakora turiko turabibona neza kuja mu itangazamakuru mu buryo bwa urgence nta equipe yitwa Real Madrid yibwe
nta aho twari kwitega ko yaja mu kiganiro na Urgence cyari cyagiye twabona abakinnyi bariko baragwana tukabona des décisions zitameze neza muri equipe yitwa Real Madrid ariko ntiyagiye mu itangazamakuru ubwo kuje no munsi muri mu itangazamakuru mu buryo bwa Urgence vyari bikenewe kuri Florentino Perez. Biragoye cyane muri equipe yitwa Real Madrid. Uno munsi ugiye kuraba umugabo yitwa Florentino Perez ariko aca mu bihe atigeze guca muri equipe yitwa Real Madrid. Yabiciyemwo mugabo uno munsi bifise ico bisobanuye cyane. Florentino Perez yahawe amabanga yo kurongora equipe yitwa Real Madrid mu mwaka wa 2000. Aca irongora imyaka 6 kuva muri 2000 kugera 2006 hanyuma arademission. Mugabo mwiyo myaka yagaragaje kubaka equipe yitwa Real Madrid ifise igitinyiro ku mwaka kazarashiramo umustar pana ngo baro Chris Fede ngo baro Chris Chouameni umustar yinjira ari umustar avuye muri club yahora kinama. Umwaka wa 2001 yagiye muri Juventus dotire akuriye umugabo witwa Zinedine Zidane. 2002 agura umugabo witwa Ronaldo Kisu. 2003 akura umugabo witwa Beckham mu Bwongereza. 2004 akura Michael Owen mu Bwongereza. 2005 azana Robinho. Abasanga equipe n'ubundi igomba kugura umugabo witwa Fernando Hierro n'umugabo witwa Claude Makelele. Aya namwe mu mazina uno munsi mu mupira w'amaguru asobanuye ikintu kinini nya cyane. Bavuze Claude Makelele si ba Caicedo, si ba Chouameni, si ba Casemiro ukuye mu ivy'ibikombe. Ni zina mu mupira w'amaguru rivugwa abaho hambere baravye mu mupira w'amaguru bakamenya ngo harabaye. Zinedine Zidane gutyo nyene. Ronaldo Kisu uno munsi abantu baravye mu mupira barakubwira ati nta nimero 9 mwiza turongera kubona nka Ronaldo Kisu. Abagiye batandukanye ba Robinho, abagabo ba David Beckham, Michael Owen, abongereza baheruka umuntu atwara Ballon d'Or kuri Michael Owen ariko Liverpool. Ivyo vyose Florentino Perez yabikoze muri we yo kumva ngo mbega ko mpawa amabanga yo kurongora equipe yitwa Real Madrid. Ni giki kizoba nka signe de reconnaissance ku bakunzi ba Real Madrid nkokora kugira ngo babone yuko bizeye umuntu w'umugabo no kugura abakinyi beza kugira duze dutwara ibikombe facilement. Mugabo aca yisanga ico gihe nibikunda amaze gusanga bidakunda ivyo kubaka equipe ya Galactic akabona ngo nibikunda ayirongoye kuva muri 2000 kugera 2006 nta kintu na kimwe Real Madrid yigeze ishikako arademission. Yongera kugaruka 2009 kugira no munsi ari wafise equipe yitwa Real Madrid. Urabe 2009 equipe ya Real Madrid niwo mwaka yagoze Cristiano Ronaldo. 2009 Real Madrid niwo mwaka yatunze abagabo nka Mesut Ozil. Muri iriya myaka nyene yakiriya gihe 2009 kuduga kugera no munsi na menshi ya ba Benzema ba Gareth Frank Bale aba star ba Mesut Ozil ba Angel Di Maria ba Gonzalo Higuain ba Sergio Ramos ba ande benshi bagiye batandukanye. Mugabo Jokintu cambere no munsi Florentino Perez bujyanagiye kurondera biography yiwe. Nisanga bambira ngo ni homme d'affaires ngo ni engineer. Afisa amakampuni menshi akora ibintu bijanye no kubaka. Akora ibintu bijanye no kubaka ni engineer civil, ni homme d'affaires kandi ni na president wa club nka Real Madrid. Mugabo no munsi ngerageje kuraba Florentino Perez yagomvye kuza mu bintu gihuti ahubwo akibagira ngo mbega projet yubatswe ibimeze ngo iki ni yabakinyi beza gusa canke ni yabakinyi beza no mumenyereza zo bavyaza umusaruro. Ivyo rero biri mu bintu atagira tena ko konti biri no mu bintu vyatumye Real Madrid imara imyaka igera kuri 12 baheruka Champions League 2002 basubiye kwitwara 2014 igikombe cha Champions League c'icenda Real Madrid yakimaranye imyaka 12 itaratwara icicumi. Mugabe ico gihe ugiye kuraba yari equipe Real Madrid itunze abastari batigeze gutungwa batigeze kuba hamwe iyi equipe itwaye ibikombe bitandatu guhera 2014 kugera no munsi. Rero John isanga Florentino Perez projet ya Real Madrid yarayibayemwo avec ico no kwitwa ibishobisho vyo kugomba kubona equipe nziza mu mwanya muto. Mugabo vyasaba ko nk'umumenyereza kugera umuzi atangwa ko umugabo yitwa Nande Jose Mourinho avant de 2014 c'était en 2013
iri ekipe yabaye elimine na Bayern Dominique Matilo B yari ifise ba Ricardo Kakana ba Sergio Ramos bahusha ama penalty c'était en 2012 hari muri 2012 ko 2013 yo bace basezerwa na Dortmund Yeah. ariko bayisinze retour match ari batsinze 4-1 retour bayitsinda 2-0 2012 Bayern yarabere iminyicishika kuri final na itsindwa na Chelsea uravye Barcelona uravye kiriya gihe iri ekipe Florentino Perez yatanguye kubona ngo ekipe n'imibiri yuri ratanguye gutora akajisho guhera kiriya gihe Jose Mourinho yifashe mugabo Jose Mourinho hacaza kubamo bagare zuko ntariko arahuza na Casillas ntariko arahuza na Xabi Alonso ntariko arahuza na Sergio Ramos bigeze n'ibinyamakuru bitangura kuvuga ngo Jose Mourinho abona yuko umwanya n'umwanya boshira ku isoko mugabo bitwa Casillas Casillas ashirwa ku isoko kizigenza wa ekipe nationale kizigenza wa Real Madrid umunyegora afatwa nk'uwa mbere ku isi muri ako kanya Sergio Ramos uko nyene umugabo witwa Alonso uko nyene babandi bafatwa nk'abakinyi b'ibihangange kuri iyo post Perez atandukana nawe amaze kuzana Carlo Ancelotti acafata ekipe ya Mourinho rero zarabibye ati hageze ko dutwara ibikombe mwebwe murasetinze hageze ko dutwara ibikombe baca batwara Decima ninyuma yo gutwara ibikombe twarabonye barekura abakinyi babo nk'aba Di Maria na babizo Decima amaze kuyitwara niwo mwaka batakaje Angel Di Maria buriya sinibuka neza kwiriye batwayemo Decima Gonzalo Higuain bari bakimufisha Gonzalo ashobora kuba yarasohotse yagiye kwa Juventus Decima ntari 2014 Di Maria baca baratandukana acaja hehe i Manchester uno muzi ugiye kuraba abamenyereza bitwa ko ari bo beza bafise izina nibo bantu batumye buri muntu wese ahindukiza amaso akavuga ngo rega Florentino Perez ni president w'igitangaza sino ava Perez nta kintu kimwe ari kuzosigurira abantu ngo jewe narayoboye Real Madrid rero no bwoba nkundira ubandanye kuri cikijanye n'ubwoba nyuma yo kumva isaha duhabwa na South Business Company. Safibu irabamenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza onye ji safi usinzira neza cyane saa moya